Nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Rukamweranda. Muri irya minsi Yesu yabari abigishwa biwe ati akarero kabi nikazokwigera kabura ariko uwo kazova ko arigorewe. Ivyo mubera vyo nuko uwo mubohera urusyo kw'izosi bakamucuranguriza mwibenga hako yosha nabi umwe muri aba bana bato bato. Muragabe namwe nyene. Uwo muvukana niyacumura umuhanure, niyigaya umugirira ikigongwe, niyagucumura ko agashikandwi ku munsi, agashikandwi akakugaruka akavuga ati ndigaye, uramugirira ikigongwe. Abatumwa barahava babwira umukama bati twongerereze ukwemera. Mukama ababwira ati iyo muba mufise ukwemera kungana n'agatete ka sinapi, mwobariye uwo mukere muti irandure uze kwitera mu kiyaga, woca ubagamburukira. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Twari tumaze iminsi mu bisomwa vya mbere tuzirikana amajambo y'Imana azananye mu bwuzure bushasha mw'ibaruwa Mutima Paulo yandikiye abaromani. Uyu munsi mbere no guhera nejo gisomwa ca mbere turiko turazirikana amajambo y'Imana azananye muri iki gitabo c'ubwitonzi. Igitabo c'ubwitonzi na cane cane batumenyesha yuko bwa mbere nticyanditswe mu Giheburayo, canditswe mu Kigereki. Bagawisha yuko coba caranditswe nko mu myaka 50 imbere yuko Yesu Kristo aza hano ku isi. Ibyo byose biratubwira ico birafite ico bitubwira muri iri jambo ry'Imana, ingene Imana yandikishije ijambo ryayo iciye no mu rurimi rw'igipagani Kigereki, rw'abapagani Kigereki. Ariko kandi umwanditsi w'iri jambo ry'Imana ukabona ko mu kuryandika ariko arandika ikintu giseruka mu bucuti buri hagati y'Imana n'igihugu cayo, mugabo akarondera kuvyumvisha abantu bo mu gihe ciwe akoresheje imvugo n'ivyumviro bimwe bimwe byazanana mu Bagereki, ibi vya filozofiya. Bivuga yuko burya Imana n'ubu ibandanya ituyagira. Ego niko ibyo tuyaze n'Imana ntiduca tuvuga tuti Bibiliya nibasubiremwo bayirabe, bayigire revue et augmentée, bagire edition irimwo experience y'umwibutsamana wa Radio Maria, ya papa nde, ya nde, y'umukristo nde. Ariko ijambo ry'Imana tukama dukenera kuriserura mu buryo bwacu bwo kubaho, mu buryo bwacu bwo kuvuga, mu buryo bwacu nugira nibw'ubuzima bwa misi yose nk'abarundi, abarundi bo muri iki gihe, kugira ngo vy'ukuri Imana yigira umuntu iwacu. Imana n'ubu iracigira umuntu, iracari kumwe natwe. Mwibuke na Yesu Kristo asubiye mu ijuru arakura ico ciyumviro mu bigishwa be yuko umenga aragiye biraheze, akababwira ati ndi kumwe namwe ubutakibavirira gushika ku muhero w'isi. Imana rero ibandanye igendana natwe turavye ingene yashimye ko mbere no mu ijambo ry'Imana, mu ijambo ryayo riheza rigaca no mu mvugo yabo twita ico gihe abapagani, ikoresheje mbere n'ivyumviro vyiza bigororotse bizananye muri iyo mico y'abapagani. Bivuga yuko mbere no mico y'abapagani n'Imana ihaganje, hari bimwe bimwe bagiye barumva batahura, mugabo batabishitsa neza kubera yuko atari Imana ibahishuriye bukwi na bukwi, mugabo hakabamwo ivyiza.
nkuko no mu mico yose y'abantu kujya kuntu Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, naho bashobora guhushagirika muri bicanke biriya, hari igihe usanga hari ikintu umenga ni Imana yabongoreye hakiri kare ngo bategure kuzobahishuka rero kuri kose kuzuye mu mwana wayo Yesu Kristo no mu bubasha bwa mutima wayo mweranda. Nakajyo keza yuko rero natwe amajambo y'Imana tugerageza kuyazirikana tukaraba ingene twoyabamwo tuyatwara mu gihe cyacu, kujya dora tuvuga ngo ducike ivyete bisomeka, Bibiliya ikabandanya yiyandika mu buzima bwacu mu kongene tumeze imico yacu. Ijambo ry'Imana rikazara dufasha guhinyanyura kugira ngo vy'ukuri twuzure ubwitonzi bw'Imana nkuko twavyumvise muri iki gisomwa. Birafise rero aho bica. Twumvise muri iki gisomwa ca mbere ingene ubwo bwitonzi umuntu ariko ariyumvira ubwo ari bwo umenga ni Imana nyene iza ikagendera umuntu, ariko n'umuntu arafise inyota y'Imana, agashima kumenya inzira y'Imana, agashima kumenya ishaka ry'Imana. Imana ikamwihishuka, ikamwimenyesha, ikaziramutumbereza iciye muri ubwo bubasha bwa mutima wayo bukorera mu muzirikanyi no mu mutima w'umuntu. Ariko twumvise yuko ubwo bwitonzi ngo ntibwigera bwinjira mu mutima mubi. Aha muce mwibuka rya jambo rindi Yesu avuga akagira ati ngo hahiriwe abari n'umutima mwiza ngo kuko nibo bazobona Imana. Ntibishoboka ko ushobora kubona Imana urimwo umutima mubi, umutima w'ishari rikaze, umutima w'inzigo, umutima w'amacakubiri. Ngo kandi ngo ntushobora kuba mu mubiri ugenzwa n'igicumuro. Uwo mutima w'ubwitonzi, umuco w'Imana byogora ingene uba mu muntu katamanikirwa, mu muntu w'igihumbu. Ntibikunda ntibikunda kuko ingoro yiwe uba yahinduye ingoro y'ibindi bintu. Nivyo hari igihe bishuga sanga abantu baragerageje baraguyemo, mugabo uguma wama muri vyumvu ubibamwe nkuko umenga nibwo buryo buryoshe bwo kubaho. Ntibikunda ko ubwitonzi bw'Imana buzokugereramo, tegerezwa kubanza kubivamo. Ariko kandi si ivyo vyonyene, ibi bintu vyose byo kwica umubiri ducumuramwo, ibintu vy'indenzarugero. Ko bwitonzi ntibushobora kuba mu muntu w'akaboregwe. Hariho impararo uyu munsi abantu bahayagize icupa gose siribi, mukabona ingene bazirikana buke buke bakazirikanira mu kaboregwe. Mutima w'Imana yo kubamwo gute wuzuye umwambiro? Ntibikunda. Canke n'ibindi vyose ba mu mubiri wacu, ibintu vy'ubwishime, ubwishime dutwara mu mibiri yacu, mutima akabura ahasaganiriza, akabura mbere nimba yaba yaraje akabara kubisa gatonya ukamunumya kubera imyitwarariko y'ibindi bintu bitari mw'Imana. Ngo wa mutima mweranda uturera ngo urahunga ububeshi, ukigira kuri ivyumvire bitameze ko, ukirukanwa n'ububisha. Bya bintu byose rero uyu munsi tubona bishobora kuzanana no kwitwaza ngo twashize Imana imbere, ariko ufise imigambi mibi mu mutima wawe yo gusahura igihugu, yo guhindura abantu ibirara bakorera inyungu zawe ukabahendesha ivy'Imana, yo kwigira umupastori naho uri kurakora business ukoresheje ivy'Imana. Mutima ntashobora kukubamo, kandi impera n'imperuka ivyo bintu birateba bigasenyuka. Muze munavyitondera mu bikurikirane muramba, birasenyuka. Ndibuka nkitangura kuba patiri hariya ku Musaga, hariho akadini kari ahantu hafi y'ikiraro kiri hano, kagakunda rero ayo madini mashasha arakunda gutwara abajene baba bataragira maturité yo kugira jugement ku bintu. Karabatwara abatari baki, muga abantu bose bavuye yo gusenga bikabagora ingene basubira kwinjira mu isengero ngo bahamara umwanya batekanye. Bamwe bakaza bakambwira ati
tuhamaze umwanya twumva byansi cyo dushaka kudahwa kuyogwa, abandi bagafatwa n'ibintu umuntu akibaza none ibyo bintu bituma umuntu atabagisubira kwiyumva neza, aje muri presence y'Imana nk'imbere ya Yezu mu Karistiya, ibyo bintu yakuye aho hantu n'ibiki? Ibi byose by'abantu ubona umenga bagomba kwerekana ko bakomeye, numvise ngo uwo mutima ngwereka ngo ubwitonzi n'umutima ukunda abantu, kabona umenga bakoresha iby'Imana kugira ngo babahindure utuntu bagenza uko bashaka. Tora twifana bamwe bagomba kungira nk'abo bapastori, kabona umenga uri kure infantilize umuntu n'umutima akura mu mpande nka zose z'ubuzima bwiwe, ku buryo bw'uko akantu kose arinda kuza kukubaza, mbe hari ijambo wandonkeye ari cyo weretswe. Ntushobora kwiyumvira kubw'iwawe ibintu bimwe bimwe nk'uko umenga ntiwaronse nawe mutima. Ukabona ko ari umuntu umenga iby'Imana ariko abikoresha kugira ngo agire ubukuru ku bandi cyangwa abakure ko ibi na biriya. Kugira umutima ukunda abantu, ikintu cogirira neza uwundi ku mutima no ku mubiri, kuko twumvise uyo mutima aragerera mu mutima ariko kandi akagerera no mu mubiri w'umuntu. Dusaba Mukama kugira ngo uwo mutima w'ubwitonzi twagabanye mu ibatisimu abandanya turera, ngo ni mutima abandanya turera, kugira ngo dushobore gushikira kumwe Paulo bitubwira igihagararo kizima cyuzuye cya Yezu Kristo. Nico gituma umuntu atemeye kuregwa nawe haragera igihe batisimu yiwe igatakara igacuba. Mutima yaronse mu ibatisimu ntaba kimwumva. Bidusaba kwama dukabura kurondera umukama. Ejo izaburi yari kwiratubwira iti ngo ndakurondera kuva bugica mukama, kurondera umukama. Hari abantu bukeye batarukira kuri Facebook na WhatsApp kuri amakuru yarayeho, hakubanza kurondera umukama. Ukabona yuko umwitwarariko wiwe sugushira Imana imbere by'ukuri, umenga ni ikintu gusa hitana ca verni giherekeza iby'ubuzima uyu munsi. Umukama kakumvamwo umuntu amushaka by'ukuri, kuko Imana iritaba koko umutima w'umuntu. Naho kubigicumbagiza mu magara make cyangwa ibindi bicumuro, mutima igihe akumvamwo by'ukuri umutima umurondera, arazara kugorora, akaguhinyanyura, akagutumbereza. Mu bindi bintu rero bidufasha twumvise kugumana na mutima, nibi twumvise heza tuyagira amajambo y'Imana arahana neza, kugira ngo uzigame mutima muri wewe, uririnda kandi kuba karero kabi, kuzimya mutima muri wewe ukamuzimya no mu bandi, gupanga inabi muri wewe ukayipangamwo n'undi, ukamushiramwo akarero kabi. Mwumvise Yezu agira ati ngo byoba byiza umuntu nk'uyo bamuboheye urusyo kwizosi bakamucuranguza mwibenga, no kuvuga mwibenga n'ahantu mu burumba bw'amashetani, mu isanzu kwegera undi mukabinkana, ukakamuramiza ukakamwonsa kujya umuvyeyi yonsa umwana, ubucitse igikoresho cya shetani kidasanzwe. ngo hako yosha umwe muri abo bana bato bato. Yesu avuze abana bato bato cyo dushaka tubona abana bajya bibitamba ngubwa babaho muri primaire cyangwa bakiye babose, ariko n'uyo muntu wese akwiteze ko icyo mugirira akamaro, icyo mufasha, akurabira ko yitega ijambo ryiza, yitega inyifato nziza kuri wewe, umuhubishije umutima wiwe uzobazwa. Cyo gituma abwiye n'abigishwa bati ngo muragabe namwe, kuko birashobora no gutera abari imbere y'abandi, abazogira bashira imbere y'abandi. Mwitwararike gutanga ikiza ku bandi, akahero keza.
ntimudeseve mutima w'Imana. Niho rero Yesu acagira ati kandi mutima ubwo bwitonzi tubuzigama kandi muko amatugerageza ego naho bitoroha kugerageza kuba mu kigongo cy'Imana. Hari igihe nk'abantu baba bariko barasenga bagasenga basaba ibintu bikomeye, mugabo amajambo y'Imana aguma aza akagira ati ntimurarekurira abandi, ntimurarekurira abandi, ntimurasubira kugira umutima mwiza ku wundi naho yoba yarakugiriye nabi. Tugire Kristo. Ico kibazo cyo kurekurira abandi ni ikintu cy'amakitugora. Mwumvise yuko n'abatumwa barumvise ko ari ikintu kigoye, baca batakambira Yesu bati basi twongerereze ukwemera, ibyo bintu ntavyo twoshobora, twongerereze ukwemera, duhe ingufu zo gushobora kubishikako. Ntihagire wigira ati jewe nta mwansi fise, jewe je ndakunda bose, nta numwe niyumvira nta numwanzamwo nabi, wowe uri kuribesha. Ahubwo ugasaba umukama nk'uko uko ababigishwa batumwa uti mukama nshoboza. Yesu arukungene yabivuze kagira ati mbere hakacabe aha niyo zihageze nta byo gusigiririza, kuko Yesu arashaka yuko tuguma muri iyo mwimenyerezo, naho tunanira tuwugumemwo, kuko dusanga wadukujije wadutagatifuje. Umwimenyerezo wo kurekurira abandi arige tubivuga ngo atabapatiri baradoboje bigisha ibintu bidashoboka, si twebwe ni Yesu. Kagira ati ngo mugenzi we yagucumura ko ngo gashikanwe ku munsi, mbe wamvura we ntushaka ko twigisha igongo cy'Imana, ngo gashikanwe ku munsi akagaruka ko akavuga ati ndigaye, uramugirira ikigongo. Iwacu ni kanganga, kabiri karazigwa, gatatu ndaguhasha, indwi mwibazo umuntu yabaye ko aragucumura ko inshuro ndwi, inshuro ndwi zose akagaruka akubwira ati ngirira ikigongo. Ibyo bintu mwe mwumva bishoboka gute? Amaze kurenza akawiga ati nta byo kurendegera, oya ntufate nk'ikijuju. Nuko tugira Yesu akagomba kugira ati ibi bene bikugira ngo bishobore, biragoye kugira ngo rekurire umuntu izi nshuro zose uguma muraba gusa nkuko umengo ugize ikintu kiri hagati yawe nawe, uragaruka nawe ukiraba imbere y'Imana. Nutamuraba ibyo bintu, nutabiraba muri Yesu, ntabyo uzoshobora, ntabyo uzoshobora. Nutabirabira mu mukama, ntabyo uzoshobora. Haragera igihe ukananigwa. Cyo bituma n'abatumwa bagize bati twongereze ukwemera, twigishe kuvyiyumvira mu Mana, kubigerageza mu Mana, ntitwiyumvire gusa ku gahanga k'abantu no kubiba byabaye bica bikunanira. Uragaruka ukiyumvira ukagira uti ubwa mbere uyu mugenzi arekurira mugenzi we inshuro ndwi yamucumuye ko, burya ni Imana niyo ya mbere, ni Yesu wenyene atigera arambigwa kuturekurira. Hari umweranda Yohani Mariya Vianney yigeze kuvuga ati ngo ariko Imana iratangaje, mwingene tugirira ikigongwe kandi nzi yuko dusohotsa imbere cyo dusubira gucumura, ngabe katugirira ikigongwe, ikanka kuguma ituzirikiye itubona mu bintu bibi, ikagira iti Imana niyo muntu wa mbere izi gupositive umuntu naho wenyene yoba yarabaye ikintu cyaruhebwa mu maso y'abantu. None natwe tugerageze igihe cyose twumva yuko bitunanira kurekura, nibisanzwe mu muntu ntavyashobora kwishoboza, ukabanza ukibuka nawe ingene Imana ikurekurira, ingene Imana idahengeshanya kugirira ikigongwe, ukarabira mu mbabazi z'Imana, niho uzobishobora. Ahandi ho ni warabira mu sura y'umuntu gusa yagucumuye ko, ukaraba n'ivyo yakoze, byogora gose. Ariko kandi Yesu ntagomvye kuvuga yuko umenga ukurekurira umuntu nukureka umuntu ukamurendegerera akaguma agira nabi, n'ikigongwe nugira nti kirondera gukiza, si kigongwe kimwe cy'ukurenza ko,
ndiganya Imana biraheze. Oya, ni ikigongwe gikiza. Gukiza umuntu naho si ugupfa kurekura gutyo, ni ikigongwe gifatiye mu kurondera ukuri, kukatuvura hagati yacu, ariko uko kuri kubishe tukakurengera mu rukundo rw'Imana, tugaheza tugategura inzira nshasha. Ni ikigongwe en profondeur, si ikigongwe cy'ukuyeyemvya ko ngo biraheze. Oya, ni ikigongwe cyinjira mu byabaye kikabivura, kikavura igikomere, kikavura ibyabaye, kigategura kazoza. Kwe tuvuze ikigongwe benshi bazango ndabwira ikigongwe biraye. Oya, ibyabaye nabivuye, nabonye by'ukuri, nabonye amaresponsabilité y'umwe n'uwundi. Noneho hano mwahashitse kugira ngo mwivuze ubwo bubasha bw'Imana burengera ariko busize busanuye ivy'ikibi cyasambuye hagati yacu. Ugaca usanga ikigongwe gicitse urugendo, gicitse umwanya muremure wo kuvura ibibi biba byabaye mu bantu. Ikigongwe kandi ntikigarukira hajya mu isakamento ry'ikigongwe gusa, kirabandanya mu buzima bwacu. Ni iki kigongwe nivyo dusaba Imana, ariko kandi kikadufasha kugira ngo ibiba byabaye hagati yacu ntibituzibiranye ngo bigume bicafuza imigenderanire yacu, ngo hagume urwanko. Ugasanga abantu bacitse, abantu batakiri mu gihagararo cy'abana b'Imana, bari mu gihagararo cy'abantu bashaka kumarana no kugiranira nabi. Dusabe rero Umukama kugira ngo natwe aduhe iyo ngabirano yo kutigera dutsindwa n'ibibi, ibibi canke dukoreye abandi tukubahuka kubisaba kw'imbabazi, canke ibibi twakorewe tukubahuka kubirengera mu kubivuza ikigongo c'Imana, mu kubivuza ugutanga imbabazi, uguha akaryo kandi uwundi ko gushobora kuvamwo ikintu ciza gisumbirije. Amen. Amen. Amen.